Nshuti zanje bakunzi munkurikira kuri isheni ya YouTube Senderi Nyankamugayo ndabaramukije. Iyi nkuru ngiye kubaha ni inkuru nabasangije ku rubuga rw'Urugendo News. Ku bantu mudukurikirayo narabwiye ko mwakora sabone hose mwarayumvise. Uyu mubona ni umunyagihugu aherutse kwicwa kw'itegeko ry'imbonerakure. Ibintu byo mu ntara ya Kayanza na Kamaramaza ndiko ndavuga nisunze indinganizo ya kera ndazi muca muvyibuka intunganyo nshasha murazi ko vyahindaguritse muri komine Kabarore aho bimba ubutare mu misi 5 harabaye ibara zatariki 5 z'ukwezi kwa kabiri aho imbonerakure yategetse umupolisi ayigendanira kurasa umunyagihugu bamwagiriza ko yivye ubutare. Mu matohoza twakoze twasanze bamurenganije kuko nta nitonga bigeze berekana. Abanyagihugu barihagaze ko bavuga ko batemera guhamba umunyagihugu wabo hadakozwe amatohoza. Bamwe barahagaritse akazi mugabo kubera igitsure baruhiye kubandanya gukora. Muri uyu munsi kuri uyu munsi igenekerezo rya 11 rero ukwezi kwa kabiri mpisemo kubasangiza iyi nkuru ngaha kuri urubuga rwa YouTube Senderi Nyankamugayo ndababwira ibi biko biraje imbere. Uyu munsi byifashe gute? Umunyagihugu yaraye ahambwe, yaraye ashinguwe, none vyagenze gute? Ivyo basaba burya vyarakozwe? Haraheze iminsi 4 Ndayizeye Domitien yishwe itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Ndayizeye Domitien yari umupira umwimvyi w'ubutare, ni babandi bimba ubutare korota n'ubundi butare butandukanye baja mu kuzimu, babandi bateza imbere igihugu. Yarishwe urupfu rubabaje, narabibahaye mwaravyumvise. Mukije ubugira kandi igenekerezo rya 5 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 umunyagihugu yitwa Domitien Ndayizeye yaragandaguwe, agandagurirwa ngaha ikabarore mu ntara ya Kayanza aho bimba ubutare. Ni umupira babandi binjira mu kuzimu bakimba ubutare ubwo ari bwo bwose korota n'ayandi mabuye atandukanye, inzahabu n'ibindi. Uyu rero yarishwe, ariko hari ibinyegezwa vyinshi tugiye kubabwira uyu munsi. Reka duhitemo kubabwira urukurikirane ku bijanye n'amanyanga canke indyane n'umuriro waka hano mu Kayanza ku bijanye no kwimba ubutare. Twibukanye muri kahise hano hahora hakorera igihangange bitwa Vincent bari mu namashinga amateka hano mu Kayanza. Narababwiye ko hariho ibindi bihangange biriko birahakorera nka Mayondori na Amstel, ibi turaza kubigarukako. None aba bantu bariko baricwa vyo bifitanye isano. Ubu tuvugana ejo haheze hirya yejo igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa 10 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 wa munyagihugu yishwe yarashinguwe. Abagirizwa gutegura ubwicanyi bwo kumugandagura baraye bamanukanywe i Bujumbura gufungirwa mwiperereza. Ubu tuvugana nyuma yo guhagarikwa bafungiwe mwiperereza i Bujumbura. Hano ndazi muca mwibaza ese none abo bantu kuko mushaka ko mutakurikira inkuru zose, abo bantu bahagaritswe bakamanukana gupfungirwa i Bujumbura ni bande? Bano bagizwe n'abantu babiri, n'uwitwa Ndorenga Deo hamwe n'uwitwa Ndikumana Eric. Hari uwiciye umugani ngo njana n'abaja canke njana n'abaja, I don't know. Inyuma yo gufungurwa Ndorenga yaciye yifatanya n'ibihangange vyimba ubutare aho muri Kabarore, ni kuvuga Vincent ntakiri kucata. Ubu yarakuwe muri Kabarore, mwaravyumvise ko n'imodoka ari yiwe bayimwakiye mu namashinga amateka. Ibi ku bantu bakurikira ibiganiro mwaravyumvise ku Rugendo News, kumbure hano kuri Senderi Nyankamugayo ntimwavyumvise, mugabo ku Rugendo News mwaravyumvise. Ndabibutse gukora subscribe ku mbuga zose kugira ngo muze muronka amakuru atari kw'ivumbi, muronka amakuru n'ibimenyetso ku mbuga zose. Hari uwiciye umugani ngo njana n'abaja canke njana n'abaja, I don't know. Inyuma yo gufungurwa Ndorenga yaciye yifatanya n'ibihangange vyimba ubutare aho muri Kabarore, ni kuvuga Vincent ntakiri kucata. Ubu yarakuwe muri Kabarore,
ibi mwaravyumvise ko n'imodokari yiwe bayimwakiye mu nama nshingamateka. Ibi ku bantu bakurikira ibiganiro mwaravyumvise ku Rugendo News, kumbure hano kuri Seneri Nyankamugayo ntimwavyumvise, mugabo ku Rugendo News mwaravyumvise. Ndabibutse gukora subscribe ku mbuga zose kugira ngo muze muronka amakuru atari kw'ivumbi, muronka amakuru n'ibimenyetso ku mbuga zose. Muti rero Ndurenga Deo ubu yahisemo kwifatanya na bande? Ibihangange mvuga mba mvuze Amstel hamwe na Mayondori. Aba nibo banateguye bashira no mu ngiro umugambi wo kwigiza inyuma abahoze bayoboka Vincent Ndagijimana, ari navyo bavuga ko vyatumye uyu musore Domitien Ndayizeye yarakiri muto, yarafise imyaka 22 agandagurwa n'umupolisi. Twari babwiye ko hari kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 mu kumugandagura bamubeshiye ko yari yivye ubutare, itonga ntiryigeze riboneka. Abaduhaye amakuru abo bari kumwe mu kinogo bavuze yuko amazi yataye umurongo, hanyuma arabatera bacamubwira ati duga hejuru wugare aya mazi, aca duga kugara amazi yataye umurongo kugira ngo ntave abicira indani iyo bariko barakorera. Ubusanzwe iyo bariko barimba ubutare baba bafise amazi hejuru abafasha kuburonga. Aya mazi rero yataye umurongo niyo yagiye kugara, ataranayashikira umupolisi amukubita amasasu mu cico aca arapfa. Hano hari akabazo, hari itonga bamufatanye? Inyishu ni oya, nta tonga bamufatanye. Ica kabiri, umupolisi yari yabuze ahandi hantu yomurasa nimba yari afise ubutare, amaguru bakayavuna hanyuma bakamutora yandagaye hasi. Ibi vyose ntiyabikoze. Kubera iki? Wari umugambi wo kumugandagura. Ibi navyo reka tubirabe. Niyo mpamvu nababwiye ko hari intambara y'ubutare. None ni kubera iki iperereza ryahagaritse aba bantu batatu bonyene? Mbe ni kubera iki ritahagaritse abavugwa muri buno bwicanyi bose? Ni kubera iki batahagaritse abavugwa muri buno bwicanyi bwose harimo n'umupolisi yarashe uyu munyagihugu n'imbonerakure Abel ahishakiye? Narababwiye ko ari igitangaza kumva ko umupolisi agendanira imbonerakure. Narabisobanuye. Iyo mbonerakure ni iki? Ninde? Ni kubera iki umupolisi yahisemwo kugendanira imbonerakure? Umunyagihugu asanzwe wo ngaho nyene ugiye kuraba nta butare yimba, nta mafaranga afise, nta mutekano acungiwe ku buryo ngo uvuga ngo ari n'uwo mugirira nabi. Ni kubera iki bafashe umupolisi bakamuhereza imbonerakure? Ibi navyo nyene reka tubirabe. Bakunzi munkurikira kuri chaîne ya YouTube Seneri Inyankamugayo, murazi yuko akenshi twebwe tubahaye amakuru tubahana n'ibimenyetso. Nyumvira nawe, umuntu yatanze itegeko ryo kwica uwo munyagihugu ariho, uwamwishe ariho, aba baridegemvya. Mu bo twumva bahagaritswe harimo ibinyegezwa vyinshi. Umupolisi n'ubu ntiyahagaritswe. Kubera iki none bihutiye kumanukana mu iperereza? Ntaco bacinyegeje inyuma. Mwibuke ko nababwiye ko hari intambara y'ubutare ngaha muri Kabarore, ngaha mu Kayanza. Iyi ntambara rero aho izoherera muzohumva. Ku munsi w'ejo tuzobashikiriza ibijanye n'amatohoza yimbitse ku bijanye n'ico bariko barapfa, impamvu y'ubu bwicanyi n'impamvu ubwicanyi bwateguwe bwo kwica uwo munyagihugu mu ntambara y'ubutare. Ndabibutse yuko kuva aho bakuriye Vincent kwimba ubutare mu Kayanza, Mayondori na Amstel nibo bantu bafise kano karere. Baciye bafata umuhungu wa Daniel Geraze Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, baca bamugira umukuru w'ishirahamwe ryabo kugira ngo baronke ubudahangagwa bwo gukomeza kwimba ubutare ngaha mu Kayanza. Mu bintu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yirirwa aravuga vy'amanyanga akorwa mu butare hano hantu mu Kayanza, ntashobora gukurako n'umunwa kubera ko nagace bahaye Ndabirabe n'umuhungu wiwe kugira nabo ngo babe barahasoroma. Ibintu vy'ubutare bimwe binyegezwa vyinshi. Iyi nkuru rero turaza kuyigarukako canke tuzoyigaruka kwejo tubahe amakuru atari kw'ivumbi
tubahane n'ibimenyetso. Ku bantu mudukurikira nongeye ndabibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro tubashikiriza ku mbuga zibiri, kuri Urugendo News no kuri Senere Inyankamugayo. Ahandi ndabashishikariza gukurikirana ibiganiro canke amakuru yanditse, genda kuri Organisation King Umurundi Freedom, naho nyene harakunda guca amakuru atari kw'ivumbi, amakuru n'ibimenyetso, amatohoza yabo n'amatohoza abayizewe neza. Je nitwa Daniel Mugisha, ndabashimire, ndabakengurukiye ko mwafashe umwanya wanyu mukabana na jewe muri kino gitondo c'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Ndaza kugaruka turabe impamvu aba bantu baraye bafashwe bamanukanwa gufungirwa mu iperereza i Bujumbura. Bampanze Jeremy, Ndurenga Deo, Ndikumana Eric. Murakoze cyane. Aya mazina mvuze mpereje ko ndaza kuyagarukako. Murakoze.